Gibenda aziko twaganiriye je nkiri mu Rwanda umwanya muremure ndamubwira nshaka gusubira mu Burundi baranyumviriye rero ubona gute vision iyi cyo gende ukana ko na Gibera yaravuye muri Patriot yarimo ariko hariho ahantu bari bagiye gukina phase finale ya balle nigeze bamuha chance yuko akina nyene baci bazana ari umuntu wo mu kinyi nyene yakina basket nyene asanzwe ari umuririmbyi bahaye chance yuko akina muri Patriot rero acabura amahirwe ya gutyo rero ivyo bintu twaganiriye nawe ndamubwira ariko twaragerageje kuganira aransigurira nawe ingene bimeze Patriot ingene yayigiyemwo ko yobanza kwanza kwiha umwanya kwanza akabaganiriza akabasaba rero ntiwabonye ko yaciye aza uravye nko kuba pivot hari uravye nka 5 hari Landry Ndikumana uravye kuri 4 hari Sumizi uravye kuri 3 hari Giberi 2 hari Giberi 3 hari Richard nitwa Nduruvuga Patrick benshi bakaba bamenyere ku izina rya Richard burya Richard ni tazi sivyo wawe ya sivyo anje riri pope kuri document cyangwa iki no izina rye ryo mu quartier nyene ugasanga bafise Richard ariko amazina anje ari pope ni Nduruvuga Patrick navukiye mu Bujumbura muri komine Cibitoke Kamenge ariko aciye gitoyi cyane mu kiramo Cibitoke cya Bujumbura niho juste navukiye niho nakuriye cyane no muri ibintu byose bya basket nako ndimwo nivyo niho nabitanguriye gose kuri nibagiye ko igihe umuntu abimazemo n'igihe kinini cyane gose ariko ico gihe ndibuka ko menga umuntu natangiye basket ndi nko mu myaka 12 gutyo 12 muri quartier mu Cibitoki musanze twakunda gukina football gato nyene ari ibintu bita vy'ama federation abantu borganiza nyene ku giti cabo tuto association tukakina mu match ya football hama mu nyuma hari ikibuga ca basket mu Cibitoke ariko nicari cubase neza nicari kiteguye neza hama baragisubiramwo bagisubiyemwo niho twese abantu twasanga dukina football twace durumbira muri basket gose hama twikoncentra muri basket ko hariho n'amachance menshi y'ama tournoi ya youth equipe abantu borganiza nyene bafashijemo n'ikigo ca Centre Jeune Kamenge hari umuntu yatorganiza yitwa Blaise Pascal yari umu animateur yaserukira Cibitoki muri Centre Jeune hama akaza aradushiramo byo kubikina ashiramo utudushimwe uraza abana babonye utudushimwe après les vacances iki hari udukaye tu biscuit uduki rero biratumotiva cyane gose abo bariko barategura na equipe ya basket mu nyuma bace bagira na equipe ya basket yitwa Les Amis niyo twakuriyemo novuga ko muri rusanga ariko nagize debiana ya basket novuga ko muri yo myaka yari 2000 gutyo niho umuntu umenga twari muri nanya basket kubitangura kubikina gose arabakina football na basket ariko nk'abo ba grand frère bakina basket benshi bakina mu kigo ca Centre Jeune Kamenge ico twe kuri Centre Jeune Kamenge kuri yo age iwacu twari dufise chance yo kuja kuhakinira kubera byasaba imyaka nenda byasaba niba ari 16 ans 18 ans je pense niba bagiye neza rero abo ba grand frère bobo bari bafise chance yo kuja gukina kuri centre kubera hari ikibuga ca basket ca football hariho imikino muri rusangi presque yose za volley tennis de table tuje amaje menshi muri rusangi yuzi ku sportif ariko rero twe ni twari duse amahirwe yuko tubitangura kubikina kubera ata kibuga ata iyo chance twari dufise mu football ko hari kibuga naho twagenda mu zero twarakina kubera nkaho ndibuka ko ahantu twaba ya hari isanzwe
y'amashuri agateri gasanzwe nyene ahantu muca mushinga amapoto mugashiraho amabuye mugasanga muko murakina football nyene urumva ko umwanya n'umwanya hari hose mwarakina football uvuye ku ishure aho wiga ugasanga hoteli ya basket ya football ugasanga wabikinya muri rusange novuga ko abo ba grand frère bo bari bafise amahirwe menshi yo kuba bakina kuri ayo materiel kuri centre jeune kubera iyo myaka yarabibemerera barafise uburenganzira bari babufise twagenda kubarorera urumva ata ivyo vyose wasanga nawe iyo basket wayikunze ariko twe twadusa amahirwe menshi sana kwikina basket kubera ivyo bibuga niyo age urako basket saba ibintu byinshi cyane gose materiel isaba ivyo birato isaba ibiki numva rero kuri iyo nanyaca ari vyakugura kugira ngo ico kirato cyangwa uronke kugira iki rero wacu usanga winani muri football gose umva novuga ko musangi nabo ba grand frère benshi bari abo ba Alexis hari abantu bitwa ba Felix bitwa ba Rodrigue benshi ni benshi twaba bitwa ba Peyton bitwa ba Sadiki bitwa ba James ari abantu benshi barabagara benshi abaremi bande uba n'abantu kenshi barafise ba mahirwe yo gukina rero ukaza kuraba nyene ingere babikina ariko ariko batari kimeze neza nangoga nyinshi twari dufise ariko basubiye mu kibuga barashiraho amatara baragira iki turonka uyo mu animateur wo mu Cibitoki yorganize udutunwa nyene tw'abana nyene tukaca tubijamo rero turasanga twabikunze twabaye muri iyo mudi nyene ya basket musanze kubera ajya ikintu nabonye ni ahantu teramira gose kubera urumva deja twari dufise chance yano hari amatara umva twaraza twarasanga tugiye kubikina ukabona abagara bariko baratora umupira nawe ukawutora ugawushuta nyene ukarugira ukuntu nyene babigira nyene bitari nani ya basket twamba nani twaronga n'amahirwe kenshi umuntu akwigisha iyo ngwa nimwe basanga bariko barahaba ukitora umupira nawe ugashuta ugasanga wabimenyereye kitapti mugasanga bagize habaye mu equipe bivuze nyene vya rezami harasanzwe bari abantu babatama bakina abantu babo nyene baba grand frère baba bavuye kuri centre bagakina equipe ya rezami taratangura kubera jendi bukaye kumenga umwaka yatanguye deuxième année nanje naciye deuxième année ba troisième année naciye ngenda nanje muri deuxième division yabo ico gihe urumva ko kugira umuntu abikunde yari ico twarabira ko aba grand frère byari no guterama uvuye ku ishure ugize kukagira kuraba nyene umva ahantu hari amatara hasi amatara byasabisaba kugira kuhateramira ukaraba ingene bariko barakina abandi rero bica bisaba ko bica bituma umuntu abikunda gose cyane nivyo nariko ndakubwira rero ni ikintu cyatumye kunda cyane gose ku buryo tuja no muri equipe kuri ico gihe ndibuka hariho amatunwa borganiza y'ama interzone ariho yari ancien ministre Jean Ndorera yageze tubona federation ya basket yaroganije ibintu bari base partenariat na y'ababirigi y'abadagi ico gihe twagitangwa akadrema des enfants niko niyo yari nani yayo zara makomine za Kinama za Kamenge ndibuka ko twaronsa amahirwe yo kina finale ya iyo interzone twahuye na equipe yo mwijabe je pense batare umenga mwijabe muri finale turabasha gutwara igikombe turonka n'amahirwe rero yo kuronka n'ibirato twaronse n'ibirato bwo gukina basket nyene biratumotiva gose turabikunda urumva umukinyi bitangura kubikina ukashikuronka dushimye nk'utwe kirato kubera nikizara ibintu ubona ko menga birazimvye nivyoroshe kuronka nivyoroshe kugira gute rero bica biratumotiva cyane ndibuka ko umwaka ukurikira niho twaciye dukina tuja rero muri equipe ya Les Amis B ba entraîneur baho abitwa ba Thierry kenshi bamwita bahisha bamuziko bamuza muhuza yaba mu Ngagara yavukana abakinyi bitwa bazede yarakujyana mu stade yo mu Utusheri hama tutangura rero kubikunda muri iyo sanse tugira gute ico gendwe ko tare epoque y'abantu twarakinana n'abantu ari usanzwe ariko aramenyereza les Ipo mu assistant muri les Ipo Josué twarakinanye abitwa ba Jean Jacques abitwa ba Taifa n'abakinyi benshi nzi muri iyo periode twarafashaje kuronka ico kirato araho bitwa ba Edi yari nani generation iryoshe kabisa ni deuxième division kubera ico gihe Les Amis yatanguye muri deuxième division donc ko waciye ku myaka nk'itatu comme ndakinye deuxième division nka 2 ans ikija muri première division troisième année hama bagiye première division troisième année jewe ari wabandi bari inyuma yacu basa nk'umenga baraturuta no muri experience mu gukina umupira bo bace bakurikira baca bagira baja muri deuxième division ya Les Amis hama haca havuka niyo première division nyene
kubera urumva reza mico gihe yakizanamwo bajya bari muri deuxième division hajeho n'abandi bari muri bari mu yandi ma equipe asanzwe za Kene za Nustare aro twa ba Peter aro bitwa ba Kare ba Edi baciye baza barongerezamwo amaraso bagira equipe rero ya première division ico gihe yari ikomeye yari sponsorisé par mairie hama kubera ico gihe ex-maire de la ville yitwa Ponce yarashigikira les amis ko yaraza kudukinamwo yaraza gukina nyene muri abo batama mu quartier rero aronse ayo mabanga cyaravuga ati rero ko ndonse ayo mahirwe yo kuba muri aya mabanga naco twofasha rero basket niho rero haca aba première division bari sponsorise hama rero uwo mwaka rero aba deuxième division ariko mwaka je deuxième division sinabaye n'ikindi harimo abandi bitwa ba Fabrice barakaza aro bitwa nakoda kugira ba Edi ba Jean Jacques ba Willy benshi ati wa Fiston bacaja muri deuxième division je naciye muri rero umwaka kurikira rero muri deuxième division muri deuxième division ico gihe nagize n'amahirwe cyane semba na vice captain wayo captain yitwa Fabrice turakina hama je nariyongeyemo muri deuxième division nakinimo 3 ans muri deuxième division ya Rizani Moi kila poste ya nakina 2-3 kwa kenshi nakunda ibintu byo gushuta ari mu zama 3 points nakina gatoyi du seconda kera yari bavyita ngo aba aide meneur urumva yari gufasha nyene umenere ariko ni yari point fort yanje muri nani kenshi yari ku ruhande rwo gufasha umenere umupira mu bigoranye ukamufasha gusukamurira aide bavuga ko mu rusangi niho baye nikina muri nani après umwaka kurikira ndaba capitaine wayo yo les amis nka 2 ans twarakina twaragize ibihe vyiza twatwaye ibikombe muri iyo deuxième division di kapiteni hari abakinyi bitwa ba Regis Gatoto bakinye muri Muzinga hariho banakunda kugira ba Taifa batwa ba benshi ba Josué menga twarakinanye gatoyi je pense muri deuxième division ya les amis ariko si cyane sinibaza ko twakinanye cyane gose novuga ko mu rusangi niko vyabaye amape umuntu acari mvura muri deuxième division muri première division kubera ico gihe hari unani hari za Muzinga hari Ndara rero twe muri equipe twarimo kwaje nagize amahirwe nari capitaine nari muri base ya les amis ya 5 muri deuxième division amara equipe yitwa Ndara ariko raturondera ico gihe na twaragira na entraînement yo na Muzinga kubera Musanze ariko nafise nani yo kuzokinira urunani umutima wanje no muri mu vyiyumviro ko navuga ati jewe ko biri kose muri nani yanje ya career kwani apare yuko nakina muri deuxième division canke apare yuko nabiraba kera tukira ba petit tugenda kuraba match kuri Dusirte izo za finale za Kene wumva na n'urunani niki narakunda urunani ico gihe narashiye navuga ati jewe ko biri kose nzotuma ndarukinamwo canke nzorukoca canke nzoba amazi umva ivyo byose nabona ko etape ko ibintu byose ni question ya vision no kubisaba Imana irabimfashamwo nangura ndumukinyi nakina mu nani 2007 2009 gushika 2010 nari nakina mu runani umva rero nakunda kugira ko mu Ndara baturondeye twese ariko kwa nari mfise ryashaka na kumva numva ko mutima wanjye muri ntakina mu runani ukuntu ko nayo nzumenga nahisemo nani kandi birashoboka nacenja mu runani iyo periode rero mvuye kwa les amis nayo nyene yacimera ni hagarara yabaye kibandanya kandi muri première division mbona twari dufise aho tudugira rero hari ama equipe rero yabasolicita uko muri mukagenda yari Ndara cyane ariko mutima je narumva ko menga shaka kuja gukina mu runani harimo abakinyi nyene ubona ko bakomeye ukabona ko menga umwanya ni woroshe kuronka ko ukina ariko meke ikintu cyose ni bidi nukumva ko ikintu cyose ubishobora ya cyambandanyiriza rero mu runani nakinye ikintu kimwe kibiri ni byari byoroshe nkuko ndabivuze nakina n'abakinyi bakomeye aribo ndakunda kugira ba Fani aribo ba Willy abo ba Gafisi ba Alexis ba Idwa ba Blaise yari equipe ikomeye cyane ba Yao yari equipe ikomeye cyane bigoye kuronka umwanya ariko nani yari equipe si ufise ishaka si ufise iki warironderera umwanya yo nanje nayo sishaka kandi uko ari ibintu ngiranje mo ndarikunda kubera ico gihe nako ndakubwira ko izo zindara zaraduha ama avantage zaratwereka ati muzo amashure iki ibintu nk'ivyo
ariko je ndavuga ati je ngira nje hajya guhangana niho numva kumenga ivyo bizoza nyuma kandi bizokwiyongera. Rero ico gihe umwanya ni wari woroshe kuronka, warinjira ugakina 2 minutes 3 minutes umukocha gushizemo, kandi vraiment noshima ko vyarabaye kuri je, vyarabaye sena nari naryoye ko adesha nanagiye mu kintu numva shaka n'ikintu nkunda. Uyo mwanya umukocha ari William, ari coach William, nukuri umwanya yaragerageza nase role yiwanje nyina ngatyo giriki kandi nagikora uko nyene. Hama nyuma candamera nkuhagarika gukina nyene basket nyene, ariko novuga ko ibihe nabayemo vyari vyiza. Ribe natwaye mu gikombe ca championnat, aige umwaka natwaye mu gikombe ca championnat nationale. Novuga ko ari kuri iyo nani vyarabaye ibintu bitari bibi. Oya sinovuga ko ari ikintu cagize catumye kuri keso ya age sinari muze gose. Nasanze ico gihe kubera ni nyene novuga ko Imana yarangiriye ubuntu nawe umuntu nayo organize nyene nanjye nafashe ico gihe kubera umva ico gihe tugiye muri première division, deuxième division yarasanzwe yaragumyeho, ico gihe cyose yaragumyeho deuxième division. Rero naragerageza gusanga amantrenema twe tuyakora yaba deuxième division bayakora vers 15h jusqu'à 16h 17h, ariko mu runani twagira amantrenema ku mugoroba 18h. Rero naragerageza gufasha abo batoyi bacu, tukabafasha amantrenema iki nari kocha, ko wari uhari nyene yasanga nyene nawe yafatira umenga canza ndabafasha. Après amantrenema yabo babe nacanja mu runani kugira amantrenema yanje ya equipe. Hama rero hari ama match rero twasanga dukinye, ugasanga ni duhuje umwanya mu runani, rero ngaca ngenda kubafasha no kwantrena. Iyo match rero ndibuka hariho match twigeze gukina n'urunani B ndayibatsinda. Rero mva naye mu runani A, ariko rero kubana naye basavye ati ana n'abatoyi bacu no kubafasha ukuntu aje ngani ko nabone bashobora kuza ngaha. Barongo equipe ico gihe bifata simple, avuga ati na problème no gufashanya, objectif ni yo guteza imbere basket. Bakore rero mu nyuma avuga ati none ko rero tubona muri ico gihe rero urumva tandije yiwanje ni ari nyinshi gose, cangira n'ikibazo cyo kubabara ivi gatoyi. Rero canda bifosamwo, turi mu kanama ico gihe ndibuka hariho abantu baciye bapopoza ko no babona ko harimo ubumenyi fise no muri coaching yuko noza ndaza no gufasha muri première division. Rero candaraba ico gihe hako ca William nawe nakanya ni kari kirenga gose kubera arasanzwe ari mwigisha kuri Université y'u Burundi. Yacaza ku masaha atevye ku mugoroba, rero barampropoza baransaba. Ico gihe twari mu nama y'abakinyi benshi turiko turaba kintu sinzi kintu twariko turiga ibintu vy'ama science video. Yari umuntu yitwa Theodore, asanzwe yari mu membre w'urunani. Barampropoza nawe bafani baravuga ati none nuzura intime gafasha nawe muri coaching niki. Ndibuka hariho batavuga ati uracyari muto, uracabandanya gukina niki. Ariko naye candaraba ndavuga ati none ko ibi byose bishoboka, kandi byose akaba ari sport nzoba ndimwo, sikindi kintu kiri bifama sport, kandi ikintu cyo objectif yanjye ari kugatira kamfasha urunani ivyo nshoboye ari mu gukina cyane. Après ko ajemo coaching byose bimara gufasha, caninjira muri coaching uko wumva yo naragisha n'amantrenema yo periode. William agacaza nyene ku seconda nyuma nyene wumva twatangura entraînement nka 18h agacaza nka 19h, akacaza nyene ko barasiga ubumenyi, aca yongerezamwo hagiye kuri match uko nyene umuntu akaza turafashanya. Novuga ni vyari vyoroshe, ariko n'ivyari nakubwiye ati ari Imana kugirira ubuntu ikaguha ubwo bumenyi bwo kuvuga ati kafate responsabilité, kwana ko abantu banyene bari bakuze bari bagoye. Vuga ati kwirubabwira ikintu bacumve bagitahure vyari vyoroshe. Ariko ndabashimira ico periode nyene namwe ndakubwira abafani ba Alexis, abo ba Willy, abo ba Blaise, abo ba Igwa, bari abantu banduta, ariko ayo responsabilité bari bamaye nanje ndavyitwaramo neza, birakunda gushikaho nivurira muri coaching. Uko niko natanguye biranje muri coaching. Numva nani gwambonye ko hari ivyo nshoboye muri les amis, bamwe baranyegera barabimbwira, naye ndabona yuko menga n'ivyo byo kuguru no guforsa no kugira iki, no guma ndi muri ambiance nyene ya coaching ya basket nyene ndabijamo gutyo. Ico gihe umva ko nabandanyije ndi mu runani, narafasha iyo les amis ko nyene abo batoyi.
ariko urumva camba baze gose muri première division nari ndi assistant coach William ndabibandanyamwo kuva bien natanguye neza nka 2010 ndi muri première division ndibuka turagira na championnat national turajya muri championnat national cyo gihumenga twarashoboye kuba twarayitwaye nibagiye neza shaka kuba bere bari Gitega bari Burundi ne ya twumva kigiye kitari gitoyi hama ndabandanya nkoca cyo gihe William nawe nyene gira gatoyi haza Petit Frere we yitwa Aaron yasanzwe ari mu runani n'ubu turabandanya dukorana nawe nyene aza nk'umu head coach nanje mu ndi assistant coach ndabibandanya gushika naho twagize amahirwe yo kuja za zone 5 2011 tunamahirwe yo gutwara n'igikombe cya zone 5 cy'akarere ka gatanu aha twagitwariye Dar es Salaam twagize ibihe byiza tuja mu Coupe d'Afrique turasubira 2014 2012 mu Buganda dutsindwa muri finale n'Abaganda ico genderwa ko ari je na head coach hama 2013 turasubira tukitwara igikombe nga cya zone 5 kandi hama 2014 turasubira turagenda mu Buganda Nairobi twakiniye Mombasa ico gihe ni zone 5 ari Mombasa naho nyine turasubira turagitwara ico gikombe aho ariko ntitwagize amahirwe yo kuja muri Coupe d'Afrique kubera harabaye akabazo k'uburyo ntabonetse uburyo twagiye muri Coupe d'Afrique twari uburenganzira bwo kuja muri Coupe d'Afrique twatwaye zone 5 ico gihe haseruka equipe ya mbere ibaye ya mbere mu karere kabo novuga ko aho rero entre rero ari equipe yigeze kunyegera y'abakobwa yitwa ico gihe yari niyo Gardiatozo ariko ico gihe yitwa Berco Stars ico gihe nawe nyine yakinamo abagiti Tesera Inesi Maremu Karume Dada Fuhan Sifa benshi ababegate bakoca muri Rezipo ubu bakinyi benshi ariho batwa ba Belize Mugisha bariza Etazini ariho ba Melize ariho ba Pasi Bucumi ariho ba Jeje ba Nancy Bebe ariho n'umwita Nancy bamwita mama show kenshi urumva yari equipe irimo abakinyi benshi ico gihe rero 2013 niho banyegereye barambira ko bafasha mu coach na head coach nawe ndagenda begera ico gihe rero nabigira parallel kubera nase na avantage ama entraînement y'urunani abera kuri parquet bagira kuri parquet ico gihe nagira namenya ngene ndabijua namenya ama entraînement y'urunani amasaha imisi ni na Binyo Berco Stars novuga nayo nyene niko novuga ko muri nanya basket novuga mu migino banaraciyemo muri iyo periode ngaha no mu runani n'ivyo vy'ama trophée novuga ko muri rusange ico gihe naragize ibihe vyiza niyo equipe ya Berco Stars twarabashije gutwara zone 5 ya basket y'abakobwa tuja muri Coupe d'Afrique muri Angola 2015 naho bakinye nako ndakubwira twaragize ivyo bihe vyiza twari kumwe ico gihe muri zone 5 twari kumwe n'abandi nabo nako abaneri Aroneri akina muri IPRC akina muri Kepler ubu akina muri Kepler abitwa Balaisa bakabuji urumva bo bose ni yari equipe imeze neza nivyo bihe novuga ko muri iyo nani après y'urunani nabigira même ta vyose hamwe narabikora mu bana jama academy vyiki novuga ko ngaho niko vyari bimeze apare ko mva ngaha ngenda ico gihe mu Rwanda nagiye mvuye ngaha ari equipe imamagaye itwa leg ya basket y'abahungu yo mu Rwanda barambwira ko banyifuza ndabwira gute mu buryo muri coaching n'iki cyo gendwa ko nagiye ndi na assistant coach kwabwa ati wana champion ngaha nimenyereye ari undi muntu ari ngaha dushaka rero muca mukorana ahubwo ubumenyi bwawe n'ubumenyi bwiwe mukabushira hamwe mukaraba ko equipe yotera imbere novuga ngo ari 2017 November 2017 October niho bamamagaye ndababwira bamumwanya nitegure nsezere muri equipe mu runani kwa nari mu runani ico gihe nari no muri yo Berco Stars hama ndabasha
shikayo naho nyene novuga ko nagize ibihe vyiza cane, twaratwaye ibikombe vyinshi cyane vy'amatournoi ari muganda rero tuno bakunda kwita yari komeye bita Memorial Gisembe yo kwibuka abantu bacise ku icumu mu Rwanda, n'ayandi matournoi asanzwe borganiza presque yose twaratwaye sauf igikombe cya champion nico cyatunaniye gutwara ama playoff. Ico gihe naho kubera nagiye ari bari batwaye championnat mu Rwanda turongo uburenganzira bwo kuja muri Coupe d'Afrique muri zone 5 naho nyene. Ico gihe zone 5 yari yitabirwa n'ibihugu vya Egypte, Abakenya, Abaganda na equipe mu Rwanda hava equipe yitwa Patriot, niyo twajanye ari akabiri nayo ni saison yahera kubera nabo basubiye neza gusora equipe zibiri. Twaronse umwanya wa gatatu 3e place, duha naho ni chance yo ko tukina muri Coupe d'Afrique, ariko ico gihe hacaza ngo forma ya bijya vya BAL. Twaronse amahirwe yo kumera nk'ubikina, novuga ko ari no parcours hama mu gihe gitoyi na change muri equipe yitwa Tigers, nayo nyene nayimazemwo umwanya mutoyi hatera covid, amashampiyona arahagarara mu Rwanda, barahagarika ibintu vya siporo biba vya gutyo. Niho naciye ngira nyene mahirwe runayora sorora niyumvira na head coach, niho gwashoboye kumamagara 2022 je pense, 2021 niba Genet, niho naciye nza ngaho mu Burundi. Saison ikurikira saison nabayemo ya mbere nari assistant coach, ariko hacagira ikibazo muri match turiko tugira dutangure playoff, niho baciye bazana bavuga ati rero turabona umumenyereza yari ahari, sinzi communication yari imeze neza, baravuga yuko rero ashobora kuba bo turabona ujya mu coach wundi arashobora kubishobora Patrick, reka rero bari tumuha equipe coach izi match. Rero niho naciye mfata ba head coach, tategura playoff yaho mu Rwanda. Ico gihe twagize amahirwe twaratsinzwe na equipe yitwa Patriot, muri yari match y'amaseri, badutsinze 3-2. Ico gihe playoff waje ari 4 mari yari 5 match ariko nanga yari 6 match ariko twaganye. Urumva si mushoboye kugira gutsinda yari 5 match ariko twaganye. Umva rero kudutsinze zibiri yuko match amuyongera indi match. Rero ico gihe Patriot rero turayitsinda imwe, iradutsinda ya mbere tuyitsinda zibiri, izindi dutsinda izo zindi zibiri nane zari zisigaye, twari igikombe kuko byagenze yaho. Novuga ko musangiye nko kuvuze banyakiriye neza kandi ndarabibashimira gose. Nko kuvuze na ingarutse nyene juste muri famille equipe nakuriyemo, ni equipe natanguriyemo neza bien kuri carrière ya coaching neza, bivuga ushaka kubigira nk'umwuga. Banyakiriye neza gose no kuri biri mu bintu namanibuka muri nanyanje ya coaching ya basket. Hama novuga ko nagize ibihe vyiza, twase tangura ama tournoi, umugambi equipe yari ifise ibumbwiye nayo byatereka tugire gute, tubicara turabiganira mukuri barongoye equipe. Ico gihe twaravuganye turashira ko ama point ivyo bari bashaka kugira gushikako, kwana ko bari kwarazana forma ya BAL. Naragerageje turaganira ati dushaka kugira BAL twogira gute, abakinyi twoshiramwo amaraso yandi, ubona ko y'umukinyi avuye hanze agira ikintu afashije. Niho mutama wabonye aba bagiberi baragaruse, hajya cari ikintu kitari cy'umwanya bidenda ziko twaganirije nyine mu Rwanda umwanya muremure, ndamubwira nshaka gusubira mu Burundi, baranyumviriye. Rero ubona gute vision iyi cyo gende ukana ko na giberi yaravuye muri Patriot yarimo, ariko hariho ahantu bari bagiye gukina phase finale ya BAL, nigeze bamuha chance yuko akina nyene baci bazana ari umuntu wo mu kinyi nyene yakina basket, nyene asanzwe ari umuririmbyi, bahaye chance yuko akina muri Patriot. Rero acabura amahirwe ya gutyo. Rero ivyo bintu twaganiriye nawe ndamubwira, ariko twaragerageje kuganira aransigurira nawe
ingene bimeze Patriote ingene yayigiyemwo ko yobanza kwanza kwiha umwanya kwanza akabaganiriza akabasaba rero wabonye ko yaciye aza ubona baje ari batipe baje babaganda ba Oblenge ba Cenge ba Elenge yari vision urumva barose ko ubwakireka bitegure bar hama twongereze n'abakinyi bacu b'abarundi habe competition go twarabihurije ko nashikiye bumva twaramaze ikintu cy'amezi mwashika ngangahe ane atanu turiko turakina amatournoi menshi kugira debut ya championnat itangure ibe hama novuga ko murusangi kuri je kuri side yanje novuga ko umusaruro utari mubi ari mubi cyane kuba mu bikombe indwi twakinnye twashoboye gukora ibikombe bitanu muri seti apari ya kimwe cyitwa niba ari ngo nani mukari cyo twashoboye kubura cyo gendibuka ko naho nyene twashoboye kuba twakibuze ko twari mu ma condition mabi abakinyi tuvuye South Africa cyo getwa yanagengiye tugiye gufashanya na Star ko yari mu manani nagengiye ku kocha n'abakinyi bamwe burunani arimo nka la moitié 5 na 5 muri New Star rero cyo rero twasenga tutameze neza santi tameze neza no kuri ico gikombe ndabona ko ariho resultat ashobora kuba zaraburi ariko byoshoboka ikintu cyose kuri Imana bayagipanze ariko kenshi kajya kenshi kinda kugenda novuga yuko ivyo umusanzi vyari vyanze ivyo jewe nabona ko nje gukora nihageze ko ndabitanga nihageze ko ndabitanga haci hatangura saison turatangura saison yari tuno d'ouverture ndibuka gutangura yo kugira ouverture ya saison niyo twatsinzwe match na equipe remesha hama mu nyuma mbona bashoboye kuba barongoye equipe bashobora kuba batabyishimiye canke barabonye ko ivyo bashaka bishobora kusanga bifuye hakiri kare reka babitegure hakiri kare umva nibo ba boss ba equipe boss wa equipe avuze ati ndibuka ko barampokoje ati twashaka kuzana uyu ariwe ni Aaron cyoge yansubiriye ko mufashanya mugakorana mukagira gute ariko narumva ko nari muri mudi yavyo muri uwo mwanya bakinye message yabwira ati ko no banda hagarise gatoyi muri yo sanse ushaka kuzofasha ibindi ya premier pour le moment no bandi ko ndabesha no ko ndagira hypocrisie ko no ba ndi na assistant coach aje ni vyari vyoroshe urumva deja urumva yari competition zikomeye ma competition akomeye n'ingene twagiye twatangura Rock to Bar Dar es Salaam twarabashije kuba bambere muri Dar es Salaam dutsinze ama equipe yose muri Dar es Salaam turongo uburenganzira bwo gukina Rock to Bar cyo gihe umenga hagenda equipe mbari zibiri zitatu je pense zitatu za mbere cyo gihe umva twe twarabambere duserukira karere nga na equipe yo muri Sudan je pense yakinamwe bajya ba Dekong sinzi n'indi equipe yindi mbe ngamba ari mu Magic sinibuka neza equipe yarimo zari statu hama niho twarongo uburenganzira bwo kuja gukina rero Elite 16 yabere ya Afrique du Sud ivyo vyose ni ibintu urumva ko no kugira equipe isohoke vyari vyoroshe kugira bo organize equipe urumva abadushire mwaba Mr abakinya aba nani natwe dushire mwaba urumva bari bagiye hamwe kugira bagire equipe tange na experience urumva ko nani bari vision bose na Mr bafise vision gushika kure rero cyogiye tugenda Afrique du Sud tugiye Afrique du Sud baragerageje gushamo n'abakinyi bashasha harimo twa Gasana Kenny aho twa George aro bita Masa Carvalho Masa ya France bariko yitwa ya umu Espanyol cyogiye rero dushika Afrique du Sud twaragize ama competition muri phase de poule twarabambere urumva ucadukina n'uwa kabiri mu yindi pool ko haca hikarifya zine za mbere ico gihe rero dutsinzwe mu yindi pool dutsindwa muri demi finale na equipe yari yaba ya kabiri niyo nyene yaba Dekong yakinamo no tuba umunyarwanda yitwa Gaston niyo yari yagiye kuyifasha ro ati ko wa mukota w'abakenya niyo barafise equipe nabo ni barafise equipe ikomeye hama rero hageze ko dukina troisième place hasi mukuja muri ya bal hagenda equipe zitatu za mbere rero ico gihe rero demi finale nitwakinye habaye mwuko abakinyi batora mu ma covid iki hama atubwira rero ati bikunda ko mukina kuri yonani ariko ico gihe rero umva no ko abivuga nanje niko nabibona nyene urana ko twakina na equipe ya Afrique du Sud yitwa Cape Town
niyo twakina nayo demi troisième place ariko nayo ikaba twayitsinze mu match y'amapuro match twari kumwe zaduhuje twarayitsinze twari yasose muri pool ari ya kabiri twe twari abambere twayitsinze yarimo abakinyi nabone bakomeye abakinyi bari drafté muri NBA muri bari muri harimo abakinyi bandi baba Sudan umwe menga babiri ya bari base equipe imeze neza nabo nyene rero numva umenga ni bavuga ati ndibaza ko bashobora kuba bokina hama après mu kandi umva bakuyemo abakinyi nyene baba meilleur kubanga amasamasa bitwa ko bamutoye covid jewe bari banoye covid nani Kenny bari bamutoye covid gasana Kenny urumva bagira ahantu rero bagira kwa mu nyuma rero bagize test umva kwera desha aho badutoye covid bwaca dukina bita ko badutoye covid mwijoro bwaca ko dukina iyo 3e place umva biba mu mari niki no bagarika ko abakinyi batanu bashobora kugenda ukina ko ico gihe hari abakinyi batanu bari presentant n'umucoach ugenda indi yarakomeye wewe nawe naragenda ariko baca batubwira yuko bitakunda ko dukina ari batanu ariko abakinyi rero ko bavyaca ko baca bafata voyage mwijoro bagatereka tugende kwipimisha ahandi hantu hanze y'abaganga bo nga niho basanga Enagiberi bari bamutoye covid Mariki bari bamutoye covid ico gihe Elenge bari bamutoye covid ujya mu Kenya basanga na covid bafise kuba bumva twebwe biragira ariko ico gihe ngaje barayinoye umengana na masamasa barayimutoye umenga uko twagize rero kubera hama mu nyuma turagira competition kujya nyene byagenze resultat nizabaye kujya ariko ndumva kumenga nico kibazo ivy'abantu urumva genda bya muri yo sense ko bane recepte byari uko umva ya twari dufise equipe ikomeye dufise equipe imeze neza nayo mahirwe twabuze vuye muri mu runani ariko ico genda tsiko namaze nka saison yose ndi mu runani gato nyene ariko nari impliqué gose muri coaching nyene uza ugafasha turaba les entraînements ngene zigenda kwa nasanze ufise contrat yabo nategeza kurindira ko ndayiheza contrat buhoro buhoro ndagerageza ndasista umwaka urahera ariko entre temps nyene ico gihe hari ama equipe ya nyene yariho jimukana yashase ko ndabafasha muri iyo period ariko nivyakunze neza ni twabaye guhuza na equipe club runani ko bandekura ngende muri nani umva ko nari kuri contrat nyene nategeza kuvyubahiriza ndarindira dimukana cagenda mo Patrick we byaramukundiye Patrick ubayisanzwe ari muri Resipubu we barabikoca agenda arindira inani yose irahera gushika batwara igikombe ca championnat n'amamatch yamwe twagiye turafashanya Dar es Salaam kugira muri Octobre gushika bashika muri 16 bazanye mu mu Espanyol hama ico gihe umwaka ukurikirana nja muri Tigers nsaba mu ko contrat yari bwahere nyene ndabasaba ndababwira ati babona niki barumvikana na Tigers kinanje turumvikana ibyo twategeza guhana ibyo twategeza kugira Tigers nyene nawe yari equipe ariyo saison yabo ya mbere je pense yari kinye muri Première Division umenga ashobora ko ari saison yabo ya kabiri ko ico gihe barakina bari bwa kuyumvire kuyigira equipe nyene y'inani bose baranyegera turavugana turahuza ico gihe nawe navuga ko nagize ibihe vyiza kubera uravye ni equipe yabaye twaronse place zine za mbere turakina playoff n'urunani muri playoff yaradutsinze ya demi finale 3-1 novuga ko ni nuko nyene yabaye hama après aho naho 2024 none abaye kuba muri Resipo nawe novuga ko nahagize ibihe vyiza gushika muri phase yo kuva kugira twikarishye tuje muri ni Vibier kuba byasaba ko ari we makipe mukina za ruguru zine turonka place ya mbere tuja muri 8 za mbere 8-12 je pense zari menga ico gihe ari 10 ari forma 10 niba giye neza mbatari 8 hama muri phase ale twaragaragaje gukina bigo kari muri place ya kane ico gihe harunani Dinamo
Remesha twebwe Rezipo ya kane hama Tigers yari ya gatanu ico gihe hama rero abarongoye equipe barashima ko aje vision twari kumwe ngo twari kumwe gushaka uwo mwanya wari mwiza ivyo twari twaganiye kugira nangure nsinye contrat wanje ivyo bashaka gushika ko bashaka kuja muri 4 premier après bace biyumvira ko bokongeramo abandi bakinyi baje muri tuje muri playoff muri phase finale bikunze tware n'igikombe yari vision kandi numva ko menga ari vision bien je gushaka uwo mwanya muri phase ale vyari imeze neza ariko arivyo tumvikanye kandi n'abarongozi bagira gute hama bashima kuzana undi mumenyereza wundi mu Cameroon ico gihe narabaye hafi nyene ngaho naho nyene sinavuye ko nanyise amasezerano nabo nase contrat 2 ans ariko sinabaye kuyiheze kwa twarumvikanye ndababwira ariko numva ko naho nyene nashaka ko noshima kubihagarika kuba naho nakumenga umurongo twari twaganiriye so turi mu rero ariko nicara ahantu nabiryoherewe byo musanze ko numeze kimwe kiryoherewe ndakireka icambere nuko mbanza nkaryoherwa ama nundi araryoherwa après ya rero biba muri iyo cadre turaheza amasezerano yabo naho nyine numva twari mu kibanza ca kane ariko umva hagiye umumenyereza wundi wo mu Cameroon twafashe place ya gatanu urumva yuko novuga ko muri rusangi nuko byagenze muri uno mwanya urabona ko uravye nko kuwa pivot sinzi ukuvuga muri uno mwanya bariko barakina uravye nko kuwa pivot hari uravye nka 5 hari Landry Ndikumana uravye kuri 4 hari Sumizi uravye kuri 3 hari Giberi 2 hari Giberi 3 hari Richard uravye kuri 1 hari Siro Menero Menero Krake novuga ko musangi nuko bitabuze ko ari abandi babizi baramplace abo ari ba Mariki ari bajya ba Dolawa bari bakinyi benshi basamatara mvuze muri rusangi muri abo mbona kuri question y'amapost